Tekano n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Turi kuwa kane kw'itariki ya 11 mu kakaro 2024, tukaba tubazaniye rero ayandi makuru avugwa mu gisata c'umutekano hamwe n'agateka kazina muntu. Ntuze gucikwa rero, hari byinshi twagiye tubategurira nkuko rero bibonye kuri titre iranga aya makuru. Ni inkuru rero idasanzwe. Hari ababonye iyo nkuru bagira bati none ga yemwe ibi bintu umukuru w'igihugu abahanuzi biwe babivuga kwiki? Ese abashinga amateka bobo gute ko baserukira abanyagihugu kuko batogira ico badusabiye leta ibi bintu vyo kunyuruza bigahagarara? Mero rantinye kanya nango muhuza w'abarundi wewe vipi ngo ni hatari nukuri abafome barekurira abanyagihugu kwihorera basi? Niko komante hamwe y'umunyagihugu yafashwe n'agashavu ivuga. Hari undi yagize ati ubabura gutorera umuti igitoraho abantu birirwa bandikiye ku zuba nk'indagara, mugabo ngo kunyuruza abantu yashirwamwo inguvu nyinshi. Imana rero ngira ihangana, Imana ngo imufashe azoboneka akiri muzima, ngo nta kindi novuga kuko ico yakoze canke cabaye cose ari impamvu bamutwaye. Nabonye vyoba ari ukwitonda, ngo Imana idutabare nta kindi. Izo ni commentaire zitatu z'abenegihugu bari bahejeje kubona inkuru y'ivyashizwe ahabona na Pacifique Ninahazwe ariko atabariza umuntu akomeye rero yarahejeje kunyuruzwa ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Tugiye kubigaruka ko rero kuko vyabaye muri iri joro hafi isaha imwe y'ijoro. Uwo muntu rero akaba yatwawe mu modoka camionette Toyota Hilux double cabine yera bise ibiyo bitagira impara bitabona ndetse itagira imparati, ivuga ko ari y'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Butanyerera, ndetse turaza kubibagezaho ivyo bavyatangajwe n'abantu rero bavyiboneye muri iryo joro. Ni umuntu akomeye, ntuze gucikwa n'aya makuru twabateguriye. Niyo ngingo yacu ya mbere tuza kugarukako, gusa hari n'izindi zigiye zitandukanye tuza kugarukako muri aya masaha. Rero turabahaye kaze handi ku mboneshakure ya Hejuru TV. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari iwafyondako. Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook abahaze amasaha make cane atabarije umuntu ahejeje kunyuruzwa ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Mu kanya gaheze rero ngo niho yaronse ubwo butumwa buvuga ko umuntu yahejeje kunyuruzwa ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi aho bita kuri ferme. Umuntu rero akaba yafashwe isaha imwe y'ijoro atwarwa na ya modoka twababwiye, ni camionette Toyota Hilux double cabine yari ifise ibiyo bitabona ndetse itagira n'imparati, ikaba ivuga ko ari iy'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Butanyerera Jean Bosco Ndayishimiye. Rero mu batabarije uwo muntu bandikira Pacifique Ninahazwe akaba yavuze ko hari uwafashwe ari umudandaza yitwa Prosper akorera ku kirabo bita Kubibwa. We rero akaba yamwandikiye agira ati ndabahaye mwiriwe, tabariza uwitwa Prosper adandariza Ingozi akabare aho bita Kubibwa, atwawe n'imodoka itagira imparati kandi ibiyo bitabona. Akaba yafashwe n'imbonerakure harimo uwitwa Cokoma agisibije Ingozi, yatwawe rero n'imodoka y'uwitwa Bosco. Undi nawe akaba yanditse agira ati hari umuntu banyuruje Ingozi kuri ferme yafashwe n'imodoka camionette double cabine yera itagira imparati inyuma, ikaba ishobora kuba ari iya documentation canke ya Bosco atwara imbonerakure muri Butanyerera. Iyo niyo ikunda kutagira imparati inyuma. Rero bafatiye kuri ferme ntawe namenye, gusa numva avuga ngo we Edouard ngo untabare baramfashe. Bakaba rero bamwinjije indani mu modoka baca bafata ibarabara rya police judiciaire, mugabo iryo barabara rija kuri documentation muri ya Gitega hamwe na Ngozi. Kubitoze rero mutabarize gira abe wabo rero bomenya uwabo ko yafashwe yanyurujwe mu masaha imwe. Rero niho bamufata bamwinjiza imodoka baca rero baragenda. Bamwe rero binjira bamufise bari bambaye civile ndetse bagenda bicaye indani, abandi babiri bicara mu modoka inyuma. Bose rero abari hanze bamufashe ari bane, babiri rero bagiye indani abandi babiri bicara inyuma. Ni gutyo rero vyoba vyagenze muri iryo joro. Pacifique Ninahazwe rero akaba yatabarije uwo mudandaza
Ngozi. Mwumvirize nawe rero akamaramaza gasigaye kari mu Burundi. Mu yandi makuru rero, ikinyamakuru SOS Media Burundi kivuga ko hari yegereye yabaye y'abakozi b'ikigo CNTS n'abakozi rero kigo kijejwe kwegeranya no gukwiragiza amaraso bari muri sendika SNAPA baratanguye rero yegereye kuri uyu wa mbere basaba ko bohabwa agashahara kabo baheraniwe ku kwezi kwa gatanu no kwa gatandatu no gutunganirizwa mu bijanye n'ibirarane baheraniwe sendika SNAPA ikaba rero isaba ubushikiranganji kubatunganiriza mu bakozi b'ikigo kijejwe gutanga amaraso CNTS bari muri yegereye bavuga ko batarabona gushaka na kumwe kwa leta ko gutanga amafaranga yabo y'ibirarane vy'amezi abiri bakavuga ko rero bari bagisibije ko bazohagarika akazi mu mpera z'ukwezi kwa ruheshi. Donatien Nzosaba asurikira abakozi ba CNTS akaba amenyesha ko yanarengeje ikiringo cari catanzwe mu kugabisha kugira ngo habe ukuganira ariko atanyishu n'imwe yabonetse. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere Nzosaba akaba amenyesha ko bigakunda ko batunga imiryango bivuye ku madeni bafitiye bene amazu babamwo rero bakose hamwe n'ababutike cane ko imiryango myinshi ibayeho mu bukene butagira izina. Ngo twararindiriye birengeje ariko ubu twashavuye amezi hagomba kwere 3 tutaronka agahembo kacu niko rero agaragaza umubabaro. Arongera agira ati twafashe ingingo yo gutangura yegereye kuko atantambwe iboneka iriko iraterwa twarahaye umwanya wo kubwiye umukoresha kugira ngo atorere umuti ico kibazo vy'ubusa bwabidoga rero bagira bati twaragisibije ko tuzohagarika akazi twaranongereje n'iminsi incuro 2 ariko nta nyishu nshimishije twaronse. Abanywanyi ba SNAPA bakaba basaba imishahara y'amezi 2 harimwo Rusama na Ruheshi ariko n'ibirarane vyo kuva muri Mukakaro 2023 gushika muri Ndamukiza 2024 bagasigura ko rero bavyemererwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo muri Ntwarante 2024 n'itegeko c'ikiranganji ryo muri Rusamba 2024 ry'umushikiranganji w'ikigega ca leta ategeka ubushikiranganji bwose gushira mu ngiro iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rero kubw'userukira iyo sendika. Bari muri yegereye rero barababazwa nuko Banki Nkuru y'Igihugu idashobora kubandanya ibikorwa vyo kubaha amafaranga mu gihe satavye mu kigega ca leta bitaremezwa ko imishahara yarishwe kandi n'ibirarane vyarishwe. Dosiye rero ntirashikanwa muri BRP ngo turabona vy'ukuri ko atantambwe iraterwa mu bijanye no gukora iyo dosiye niko uwuserukira iyo sendika amenyesha agahamagarira ubushikiranganji bwose kuja hamwe kugira ngo bakure mu nzira ico kibazo vyihuta kemeza ko ngo ntiturota dusubira mu kazi tutaronse inyishu nziza kuvyo dusaba. Ubuyobozi rero bukuru bw'ikigo CNTS bukaba bumenyesha ko bukora uko bushoboye kugira ngo abakozi babwo bafatwe neza bukizera ko Banki Nkuru izotorera umuti ico kibazo. Uravye rero uruhara rw'ikigo kijejwe gutanga amaraso amagengane menshi mu banyagihugu bayaronswa hamwe rero ikibazo kitova mu nzira kirashobora no gukora ku bagwayi bakeneye amaraso kuko yari mu bubiko ashobora guhera ndetse ibakuru SOS ico kigatumura ko cagerageje no kurondera umushikiranganji w'amagara y'abantu kuri iki kibazo ariko ntibigeze bamutora. Inakivale muri Uganda mu kiringo c'indwi 2 Medical Team International yaharuye abakenyezi 8 bapfuye bahejeje kwibaruka canke mu gihe co kwibaruka. Ivyo biharuro birateye umutima uhagaze impunzi mu gihe bitaro bikuru vy'iyo nkambi biheruka gusubirwamwo. Ubukene bw'imiti rero ihuriranye n'indwara n'abaganga babinososoye biravugwa rero mu bituma bikuru haba izo mfu bikavugwa na bamwe mu baforoma 6 rero bakaba barapfuye kubera kubura amaraso no kuvugwa kugira ngo rero hahagarikwe umurindi w'amaraso inyuma yo gukorwa. Abandi rero bakenyezi 2 bapfuye kandi bari bagarutse kuri ivyo bitaro inyuma y'indwi imwe barekuwe bava muri ivyo bitaro sigura ko bagize ingorane niko bitomorwa n'umwe mu baforoma.
ubu rero ngo ubwoba bukibonekeza cane cane mu bakenyezi b'ubugenzi canke bari mu bitaro barindiriye kwibaruka. Buri murwayi rero ngo arahagaritse umutima kuko ntazi ikimurindiriye amaze kumva izo nkuru mbi, baracitse intege. Bamwe mbere bakavuga ko bafashe ingingo iteye ubwoba yo kwibarukira mu mihana hamwe atacokorwa mu maguru masha, bikaba bimenyeshwa rero n'amasoko mw'ikambi. Muri Ruhuhuma guheze, ikambi ya Nakivale muri Uganda yari yaronkejwe ibitaro vyo kungururizako abagwayi. N'ivuriro ritoya ryo ryasanuwe rigahabwa inyubakwa nshasha n'ibikorwa bindi nko kubaga. Isanurwa rya Nyarugugu Health Center gatatu kugira ngo ibe ibitaro bikuru vyo kwiyungururizamwo abagwayi vyo gufasha ababa muri iyo kambi n'igice kinini cabo mu kibano muri Uganda bo mu micungararo vyari vyatumye impunzi n'abasangwa batamba. Nuko rero nubwo biruko abitura ivyo bitaro baridoga ko bitagira imiti ije gusumba rero nk'uko bavyongerako ngo nuko ukungururiza abagwayi baremvye i Kampala mugwa mukuru wa Uganda ku bitaro vy'Imbarara canke vya Rwekubo mu buseruko bwa Uganda bitagikorwa. Ivyo rero ivyo bitaro vyugururwa HCR yari yemeje ko bizohabwa ibikoresho bishasha n'abaganga harimwo abahinga nk'abavura abana n'abahinga mu kuvura abakenyezi. Medical Team International umufasha mukuru wa HCR mu bijanye n'amagara y'abantu co kimwe n'iryo shami rya ONU barituwe n'impunzi rero n'abajejwe intwaro kuri ivyo bitaro, kabasaba ko nimba ibitaro bidashoboye kuvura abagwayi, ivyo kunguruza abagwayi rero bisubira kugira ngo bakize ubuzima. Medical Team International yo ikaba yaremeye gukurikirana hafi ico kibazo, ariko impunzi nta kinini ziteze. Nakivale ikaba iharurwamwo impunzi zirenga ibihumbi 140 harimwo n'izirenga ibihumbi 33 vy'abarundi rero bahungiyeyo. Mu bindi rero nubwo induta n'ubundi mu gisata c'impunzi hano muri Tanzania, ingingo z'umutekano ziyadukije nazo ziriyamirizwa kuva mu ndwi iheze. Intwaro igipolisi byarategetse mw'ikambi ya Nduta ingingo z'umutekano bw'abajejwe igipolisi n'intwaro bagasigura ko ikambi ibangamiwe n'umutekano muke. Nubwo biruko rero ababa muri iyo kambi babona ko cerekana umutekano muke canke kidasanzwe namwo n'izindi bwa mbere rero bikaba vyaratanguwe kuva isaha 1 z'ijoro kw'isaha ya Tanzania. Nta mpunzi n'imwe yemerewe gusohoka canke kwinjira i Nduta. Ikambi nini irimwo impunzi zirenga ibihumbi 61 vy'abarundi. Aha rero duhereje aya makuru twari twabateguriye muri uyu mwanya, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Iyi ni Imboneshakure ya Hejuru TV, Imana ibahezagire.